DFTV. Tunda Juhudi. Ndabaramukije nshuti bakunzi b'ibiganiro bica kuri DFTV 257 televiziyo ngurukana bumenyi. Nizera ko mugowe neza mwese aho muherereye kandi novuga ni ndabashimiye cyane kuri support yanyu muguma mutwereka mudushigikira mu kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu no kongera muza murashira ama commentaire ibyo mwasabye nibaza ko tuko turagenda tubihinyanyura. Ndi kumwe n'abatumire mu kiganiro canje no munsi novuga n'abatumire biteka cyane aho ndi kumwe n'inararibonye mu mwuga kumenyesha makuru cyane abakurikirana ibiganiro by'inkino muramuzi ni Theodore Ntunga kazi. Murakoze kwa mwantumiye nanje ndashimya cyane ko mwantumiye kandi kaba nifurije amapfungo abayisilamu bose. Ego, ndi kumwe kandi na Gervais idondere kwa dukurira. Merci pour l'invitation. Nanje ni Gervais Kwizera. Nkabandi président wa 2021 Investment Company. Nkaba n'umunyeshuri muri master mu bijyanye na business. Ego, benshi bashaka kubaza ni Gervais atwidondere nk'umu president w'iyo company. Wo babwira icyo mujeje gukora. Ego, twebwe muri 2021 Investment Company tushigikira ugwaruka mu bijyanye n'umupira w'amaguru mugabo ugwaruka rufite talent. Tukaba tubaha support. Kugira babandanye batera imbere mu mupira w'amaguru. Ego, kubasanzwe novuga ni bakurikirana ibiganiro byacu ntako tutakora kugira twarababwiye yuko DFTV iriho kugira yagure ibisata byose si kuvuga ngo turi mu muziki gusa birashika twaba twatumiye n'abakurikiranira hafi umupira w'amaguru mwese murazi bibera ngahi iwacu mu Burundi byerekeye umupira w'amaguru nkuko nababwiye Theodore novuga ni nararibonye abakurikirana ibiganiro kuva tukiri bato by'inkino kuri televiziyo y'igihugu muramuzi cyane même si uwo n'umukukuruke mugabo akora ibindi nabwa yagumye hafi abakinyi b'umupira turiho rero no munsi kugira tuganire kubihanze umupira w'amaguru ngaha mu Burundi ni gigi cyokorwa kugira dukomeze gutera imbere kugira uburundi kugume buhamagara mu makungu ndetse dushike naho tigeze dushika. Theodore Ntunga wowe ukurikiranira hafi abakinyi ndazi ko umupira w'amaguru mu Burundi bakurikirana no hanze ni giki wovuga nti je ndavye ibi bintu bitatu ndasavye ibintu bitatu wabona ati biratubera intambamyi je nakurikiranye umupira w'amaguru ngaha mu Burundi mu by'inkino kugira bishobotse bigatatuka turabona ko twotera intambwe ikomeye. Urakoze ikintu cyane novuga nuko abakinnyi umupira w'amaguru hano mu Burundi ni benshi bazi umupira cyane n'abana kubera amabarabara hose ucibona bariko barakina barafise impano bose ariko ingorane ni nyinshi zituma badashobora gushika kure kandi nkaba nshimye n'uyu turi kumwe hano jewe iryo shiramwe ntaryo narinzi nibaza yuko bizofasha kugira ngo batere imbere abakinyi cyane ingorane rero nka nyinshi nuko umukinyi akiri muto abantu bamubonye baramujana mu mugwi waba mutoya uko azarakorewe bakamujana no mu yindi migwi ariko rero gacakina atumvikanye neza amasezerano n'abamutwara n'aba president b'amaklub bamutwara ugaca usanga ntazokwisununura kubera agashahara ntigakwiye kandi muzi ko ubu uyu muntu abaho kubera amafaranga kubera iki kandi rero ivyo kubera akina umwanya munini zoca bimubuza no kwiga cyane umwanya rero gataharushe ndashoboreye gushika kure haba uko rero bimeze amaze gukina ata kontra basinyaniye iboneka izoshobora kumubeshaho ntaronka icabika kugira ngo hajya umupira w'amaguru ufise umwanya muto umaze gushikana imyaka 35 kenshi ubuhejeje kariyeri yawe ugasanga rero ahejeje atabitse niko ndavuga hanyuma ikindi naco nuko abana bino kubera kubona muri televiziyo kubera kora umupira muri televiziyo aca yibaza yuko yashitse yabimenye ari aba televiziyo agaca yitwa Messi Cristiano ariko biyita nabo ataco barakora batarashika kure hajya babaye kujya bajya ba Cristiano ba Messi kubera bamaze umwanya munini bakora bagashika hajya bari abana bo ngaha rero nawo dufise ni
ni bahatimbi ntibafungura ntibaronka ivyo bafungura bikwiye kugira ngo bakomere bashike tuvuge baronse nk'imana yo kuja hanze ngo bashobore kugenda bakomeye bace babafata kuko bari hanze nabo batwaye umukinyi ntibashaka gutumwanya bashaka ashike akomeye ashika kina bace bamugumye ugaca usanga rero n'abaronse iyo chance yo kugenda hanze ntibaronse inguvu zikwiye zo ko bo barote na hari bagaca bagaruka rero bagarutse bashika atanga uvu nyinshi bagifise bagaca baza gukina muri equipe z'abakuze atagishaka ntibiyumvire yuko football ishobora kubabeshaho ubuzima bwabo kandi bishoboka nkuko santu kukirana abandi bakinyi bo hanze y'Uburundi abona ko benshi batunzwe n'umupira batunzwe no gukina babesheje n'imiryango yabo ndetse nabo nyine bakibeshaho mugorana ko ngaha mu Burundi cyo gusoma ibitandukanye cyane kuvyerekeye ibibuga navyo ivyerekeye ibibuga naho nyene n'ingorane mugabo buhoho twovuga yuko turafise imana ubu ibibuga ni vyinshi ariko ivyo bibuga nivyo gukina kwa match sivyo kugira ko imimenyerezo ugaca usanga rero nabo bapreza amaklebe tuvuge turetse n'ivyo bibuga kuko ivyo bagira imyimenyerezo entraînement ni ibibuga bibi ugasanga nta n'uburyo rero abapreza bafise bwo kubaha ibikoresho bikwiye no kuvuga amagodio imipira iki kiretse bose bakarindira ayo federation ibyo bazanira hanyuma tuze n'Imana hari ubuho hariho n'abaciye hanze babizi benshi ba Selemani ba Saido ba Cedric Amisi n'abandi benshi bariho mugabo ingorane nkuko bari ko bivuga nivyo bibuga nivyo by'ibikoresho byinshi n'amastage y'abamenyereza ni byinshi ariko ubu nibaze ko bizotera imbere kuko FIFA na CAF ubu birafasha cyane imigwi tubaze Java nawe Java kubona mwari yumviriye kuba hafi y'abakinyi kugira mushobore kuba managinga nakahe kamaro kwanza mubibona mu mwebwe kugira n'abariko baradukurikirana bashaka kuvuga ati bon nimba mwarahisemo gufasha ukurikana natwe tukore kugira turabe ko abo bakinyi bacu bo kwisununura hana hari ego nkuko umugezanje yabivuze turazi ko mu Burundi hari impano ariko kibabaje nuko usanga bamwe muri abo barakina mugwa dafite vision kandi ukasanga nta n'uburyo buhari kwashigikira cyo kituma nka twebwe twavuze ati nibyo ko tubashigikira muri ivyo amakipe yabo tuzi yuko badafise tukavuga ati nibyiza ko dutora bamwe muri abo bantu banaye kwa vise talent mugabo tukagenda kuri qualité tukavuga ati tore bake ariko beza babera karorera abandi aba niba babera karorera abandi nabo bazorabiraho tukavuga ati nibyo ko tubakurikirana tukaba support ni kuvuga ibyo bikoresho bataronka ama equipe yabo urumva mu ntumbere yacu ni kuvuga ati duhindure concept y'umupira w'amaguru mu Burundi kugira abana n'abandi bafite amafaranga babishire mu kugira twese baronke bashike kure na icyo mwiteze kuzogarukana uburyo mukoresha nigiki muri ko muritegereza nk'uburyo mukoresha ndazi ko ari bwinshi kuri ndutora umukinyuka mu managinga ukamenya uko arara uko afungura imibereho yiwe yose nizere yuko mufise ivyo mwiteze kuzogarukana d'abord notre fierté ni uko tubona yuko umwimbu twiteze nuko tubona basotse igihugu bagashika aho batunga imiryango yabo n'abakayitunga nkuko nabwiye ni experience d'abord dukeneye muri umwanya nkuko mubizi ahantu hari bo resultat c'est-à-dire yuko amahera arakurikira muri company yanyu mwisunga kugira mutoro umukinyi mu mube hafi mu managing d'abord twisunze yuko baba mu mafamiye abayabaye tukabona yuko umwana arafite discipline tukabona yuko afite impano yo gukina tukavuga ati uyu afite discipline abuzi biki kuko muri football afite discipline ntushobora gushika kure d'abord kuba wumvira ry'amategeko y'umupira no kumviriza impanuro abagukurira abacoach abatandukanye baguhanura ati ibi nivyo wokora kugira ushike hari imbere ego ku ruhande rwa Theodore bavuze kuri discipline mu myaka umaze mu mwuga uri hafi y'abakinyi ngaha mu Burundi byifashe gute kuko commentaire ndazi mu biganiro wakunda gushikiriza kuri televiziyo twarakurikirana ama commentaire y'abakinyi bo hanze igihugu warakurikirana ubuzima bwabo ugakurikirana imibereho yabo ku ruhande rw'iwabo ubona vyerekeye discipline ngaha gute
urazi imbere yuko nishaka kuri ico kibazo nagomba kugira ico mvuze kuvyo ashikirije kubera nico kintu twari tuzi cyane cyane mu mupira w'amaguru abantu bashobora gufata mu mugongo abasore bafise impano ingufu zabo ntiziherere mu nzira kuko hari abakinyi benshi ubona ko babizi cyane gose mugabo ntibamenye ico bariko bararondera ntibamenye ico bashikako cyane cyane kubera kenshi abafata mu mugongo baba babuze uburyo bwo kubantreten bwo kubigisha no kubafasha aba rero nibaza yuko bafise uburyo cyane cyane haje udakorana nabo hanze nibaza yuko byogorana canke ukaba ufise abo hanze muzokorana bashika aho udashobora gushika muri ico gihe kuko byose bitarimo uko biteguye byo bagora nibaza yuko babiteguye babyanditse babizi hanyuma rero tugeranije rero n'ibyo discipline yaravuze umukinyi atagira discipline nacashikako si no mu mupira w'amaguru gusa no mu mashure utagira discipline nta kintu na kimwe ushobora gushikako kuko ntiwumvikana n'aba entraîneur n'aba président b'ama club n'abagenzi bawe eka mbere no kwishure birakugora nico gituma discipline ituma umukinyi akina neza hanyuma akaruhuka mbere akaja gukina yararuhutse akomeye akwirikije cyane cyane ivyo baba bamubwiye abo bamukurikirana nuvuga les présidents des clubs n'aba entraîneurs aba rero nibaza yuko bizofasha cyane abo bana bacu bagomba bari mu mupira w'amakuru cyane cyane bamwe bafata bakiri bato bakaraba si mpaka ufate bashika 70 naho baba 5 naragiye muri academy yo muri Côte d'Ivoire yitwa ASEC Mimosa hari mu president w'iyo academy yatubari ati wewe yarafise abakinyi bashikijana bajya ba Drogba ba Kolo Touré bose baciye hajya afise abantu bakirijana ati ngurishije umwe par canke babiri ndunguka kandi afise amashure abarimo ariha na interna bose ariko agurishije babiri iburaya muri mu makreye meza asubira donc harunguka nico gituma rero discipline ari ituma umuntu abaho mu buzima urabona no mu kazi niko bimeze urumva rero kuba ariko yadukurikirana bavuga ati bo ivyo bintu byo kuinvestisa mu bakinyi birafise inyungu n'akamaro mu gihe ukurikije neza amategeko ukamenya kubafungurira neza bikwiye gusanga abakinyi bari muri company yawe baravyibushe bon sikuvyibuha ko bafise ingufu barakomeye bafise bahana discipline ikwiye urabakurikiranira hafi birafise inyungu cyane naho utokunguka amafaranga uba uri kurakora wowe urabona yuko uri kurakora n'abantu bakabona yuko ari akamaro umari igihugu amafaranga arashobora kuza mugabo bifata umwanya bifata imyaka ingahe ariko wewe ubona yuko nk'abo bana uri kubafata mu mugongo bakagukurikirana nibaza yuko inyungu itegeza kuza naho byogenda gute mu gihe uzuraraba ari discipline babizi bakomeye bakakumviriza bivana n'ingene ubavugisha ubavugije bakankamiye hajya abana bacagira ubwoba canke urabona baba mu makartier menshi atandukanye hari uca abiheba cyane cyane mu kariye gose nico gituma nibaza ko turetse iyo nyungu y'amafaranga uzoronka nayo nyine iriho ndabizi nibaza yuko no gukorera societe uba ukoze neza cyane abantu bakabona yuko ufise akamaro ku ruhande rwa Janvier mbega ntibihora bishika mugahura n'abantu babaca intege kuko mba iki kintu mwiyemeje cyo gushigikira urwaruka rukina umupira w'amaguru suva si vya bose nkangaje mu Burundi ntavyo nayimenyereye kumva ko hariho ndashira hamwe je nari bwabone mugabo narinzi ko hariho ama equipe amwe akorana nabo hanze urabona ngubuye nka Vitalo ndaguye nk'akarorero irafise umugabo w'umubirigi abafasha kuva iyi saison abahamahera atari make abazanira n'ibikoresho byose imipira mamayo ikimuga mu bitangwe n'umwaka uyo ari hanze yabo urumva ko aba nabo bari ngaha handi babakurikiranira hanyene urumva ko ni ibintu tutari tumenyereye n'ubwa mbere je nibaza ko ubwa mbere ntabona ari bwabone cyane ari ikampuni nyene
iri organize ikorera hano nukuri atari ibintu byiza byo gushigikira kandi nibaza ko na leta yategeza kubashigikira kuko irone yuko biraboneka yuko baba ariko barateza imbere ivy'inkino kuko n'umugwisere kugira gihugu zobikora ko abakinyi bazoba bahanuwe naba babafashe neza Gervais intambamye mura nazo ntibishika mu kumva ko abantu babaca intege babwira ati hamwe ko murata umwanya mu kurata amahera ego intambamye zirahari kuko nk'abo twatangwe ubwa mbere bivanye na discipline kuko navuze uko abo guteza gukorana bateza kuba bagenda kuri principe ugerako ubu bushaka ihangiro ubabwira ati ibintu rishaka mugerageze ubwa mushike hari imbere kuko usanga rero ijya myaka yabo ntihabona neza ibyo bifata ingufu kuba nko kuvuga ati kuba consistent gukora gumo wakoze hamuka ukavuga ati mukoze ukuzoshika ngaha ibintu bikenewe intambamye nuko ucyo usanga amwe bumva ko bashitse nk'akarorero nk'umukinya yavuye muri 3e division agenda muri 2e division imvumengo yaba umustar yashitse tugahange tuvuga ati nibwo utegeza gushoka igihugu kugira ushike ku niveau international ka professionnel yumva nk'iyo ntambamye kumva ko yashitse amaze gushika muri division ikurikira iyo ni ntambamye ikomeye cyane kuko yumva ko yamaze gushika abantu bakamufesita ni byiza mugabo nawe ukuntu muri concept mu mutwe yiyumvira cyo yibaza ko yashitse iyo ni ntambamye ya mbere novuga yuko ikomeye cyane ibyo ariko aravuga nivyo kuko ariho ngumwana avuye muri kade abari umwana muto mugabo ko sanga arakina neza cyane akiyumvira ati jewe icyumba nkazokina nka akarorero nka Saido igihe yakina muri Vitalo imbere yuko ajiburaya hanyuma rero abapriza makre bakabona uwo mwana afise amakarite bagaca muduza n'ingoga acashika muri Premier Division acagenda yavyimbije ibitugu ko yabaye nka Saido nukuvuga ariko Saido yagiye abigira kugira zoshike kure canke basene canke abandi udashitse kure ntacuba wagize ko nakazi si ibintu byo gukina umupira gusa kwimvira ko washitse utashitse na kimwe biba bimaze kuko ntaco bufashije n'abagufashije Gervais ugerageje kuraba nga mu Burundi hariho umukinyi hariho urashaka kuraba akavuga ati aha mu Burundi wacu nivyo kabisa ko umuntu ashobora gutungwa n'umupira agatunga n'umuryango wiwe aha mu gihugu cyacu kuri experience fise muri umwanya mvuga ati ntiturashika ko umukinya ashobora kwibeshaho n'umupira cyo gituma tugomba kugira concept y'umupira w'amaguru mu Burundi bamenye ko ari business n'imyaka pana gukunda umupira nko gukunda kwera abonye bimeze uko mugabo umenye igituma surtout nk'abana ushaka kuba barose support kwera nk'imisi ya mbere ukamushikira arumva ko ari sawa yarose godio akarafungura neza ku imisi genda niko cyimva umengo yashitse kacita kwibagira ya ndoto yiwe kusanga weta umupira kurahe ugenda usubira inyuma kusanga kwera bafise imyaka y'adolescence kusanga atakwima abakobwa ko arabaza kinyuma benshi nk'icyo kintu cyakiza kwasubiza inyuma urumva ni byinshi tugwana navyo kugira tubabwira ati ahantu hosheza gushika nibihangana umwanya ubanza uduze izina giwa ubanza ushika ahantu nana Todo nkiri muto ari ikintu nakunda kumva bavuga ngo yuri umukinyi w'umupira ukunda abakobwa cyane ngo nta bushika umupira warasubiye inyuma n'ibyo kwana birumvikana kuko umwanya mwinshi uta mu bindi kandi n'inguvu zirahera kubera nturuhuka bikwiye cyane kuba wamye ugira entraînement makomeye menshi ntushika uruhuka kaja wiruka mu mabarabara y'inyuma y'abakobwa ntaco ushika kuko nayo tuvuge n'umaze gukina muri equipe nationale cyangwa mu equipe ya mbere bagasohoka karonka amadolari amajana 200 ndaca mufasha kiretse kuja mu bakobwa nyene hama bigaca amazi imyaka 5 akina umupira w'amaguru kubera ayo madolari aracashika baja muri ambiance mu mabwati ikindi nta kimwe bimufasha no mu nguvu ntaca aguma casubira inyuma hagutera imbere kindi no kongera ko nuko nka experience maze kubona nuko nk'ubu muri iki gihe bazi ko bari gose nkajya encouragement ya premier waronka akaba ari en relation nako gatandukanye kujya kuntu aza kumuha aza kuzana ama besoin mukavuga ati sokana hanze ndakeni iki ugasanga ntari capable umukinyi ntari capable yo gutanga ibyo bintu acaja muri stress nturazi yuko kina umupira mu mutima udatekanye ibyo ntibituma biba concentre mu byo ukora ibyo cyo cyama stress yuko atekara ngo buryo bukwiye
kugira abandanye providing ibyo bikora ibyo bintu bikenewe akote numva nk'iyo ni ntambara ikomeye nawe nyene umukinya ateza kwibaza ati kunuko kandi ari kintu muko cigeze kumbwira araho yavuze ati iyo bakinyi bagiye hanze gatonyi bakaronka amadolari nkuko yakarabivuga makeyi agarutse yumva ko yashitse hejuru cyane akomeye gushika naho kuvuga ati dugire ko kitima kandi mukiyumva yuko bo musanga muhira kibagira yuko cyariko ni gutera imbere umva amaze gusohoka igihugu yumvise yuko naho mu kugira ho kitima bo musanga muhira akibagira yuko nawe cyakeneye ari ya ndoto yiyo gushika kure umva nk'ivyo biraza ipa kumusubiza inyuma cyane gose todo ngerageje gukurikirana ni yahe quartier mu makomine ngami musaka cya Bujumbura uvuga ni komine irabamo bakinyi benshi kandi bivyamamare je kubwanje bona mu Buyenzi ariyo quartier kuva na kera ivamo benshi babizi kuko na kera kuva na kera aba quartier mu Buyenzi niyo baki mupira cyane wasanga nka kijya kibuga cyo kuri Saint Augustin camamwo inkino kuva mu gitondo gushika ku mugoroba je aho niga kuri Atene hari mu 1975 namanja kuraba samedi dimanche amari ama match imwe amajana 1975 kuko kuri je natangwe manite muri 74 wow muri 8 niho nari muri 7e hanyuma nama ngenda imisi yose ekipe ukabona abana baguma bakuranwa naje ndateba ndajamwo gushikana akina gushikana muri première division ama yego nta kintu kiryoshe nko gukora ikintu usanzwe nta kintu kiryoshe gukora ikintu nk'ubu wawuze uri umumenyeshamakuru wawuri umumenyeshamakuru w'inkino kandi wakunda umupira urumva ko bagutwaye muri carrière usanzwe ukunda iyo myaka yose wamaze uri mu kazi se umumenyeshamakuru kuri RTB wiyumva gute gukora ikintu kiri mu maraso iwawe just nigeze niyumvira yuko ndiko ndakora nabona ndi muri ambiance imisi yose kuko kera je nakunda umupira w'amaguru kuva nkiri muri primaire ndaduga muri secondaire no muri école de journalisme na ho nakina muri première division mugabo kubera amashuri nyene nabona umenga nivyoroshe nacinda bihagarika muri RTB rero televiziyo ikidemara ngitangura muri 84 muri December je naciye ntangura akazi muri 85 muri mu kwezi kwa kabiri baca batubaza umwe wese ikiganiro ashaka kubera bari badukeneye kuri televiziyo je évidemment j'avuga émission ya sport buno nyene la iyo ndwi nyene naciye nkora ikiganiro match en direct ndayibuka yari match ya Vitalo na Sogara je ndabaza ko mwese mutari bwavuke hari 85 harima bigenda gutyo nubu je nakunda inkino kuva kera nuko nyene ngira atamwanya ufise ndabifise mo nakandi batakunyibuka je nibuka yari umwana muto yakina tennis kuri Entente mugabo sinamwibuka cyane ni wabinyibukije kuko yari mu bakina aba champion bubuye mwari kumwe ego basada sada na Himana n'umukinyi wa tennis ubu ari mu bambere muri Afrika ari numero 1 mu myaka yiyo arabizi cyane gose none fani ni iki cyatumye tabandanya na muri carrière yo gukina tennis ko babikuze ikintu cyatumye tabandanya gukina tennis bo siba ni bamwe urana nico kitusha nga mu Burundi urabura abavye ntibaguha support mu kintu bawumva ko ukora umumva mbe gojuragirika naragiye mu muziki nagiye kumva tajuragirika umva ni bya binyumva nico tuma mu bihugu biteye imbere umaze kubona umwana wanje akunda kuba afise telefone cyane cyangwa laptop umwana azoma informatique uramwegereza utuntu twejanye na informatique duki kugira ibintu bya electronique bigume mu maraso bigume hafi ratwe ino naho genda mukora tumwanya mubyera kugiye kukura tumwanya mu nyuma akabona kamaro biri mu mugabo bivaye n'ovugane n'abantu babadukikuje abandi ukoza bava ngo twigire muri ibi nturohe kujya mu ntango kuma hafi aguma guhindeke ati kora urazivye ariko aravuga n'ivyo kuko je nk'ikintu umupira urabona umupira w'amaguru ngaho Bujumbura uteza kuvuga Iswahili uvuga Iswahili ndukina rero niba guciramwo ya hanyuma ubuye birashoboka ko babigira ariko ico gihe utavuga Iswahili ntibaje gushiramo rero ngasanga no muri vacances ndiko ndakivuga ruguru bakavuga Iswahili uvuga we nibiki abavyeyi
kabwira ko nk'umupira w'amaguru we twakunze gukina canke twakunze kwiga ugaca usanga rero kenshi hari abaca bareka bakaja mu ishuri canke bakaja mu bindi ariko hajya umwana ku bwanje yo kwiga bien sûr akiga neza ariko nka sport ukamushigikira muri sport ubona akunda nico gituma nka twege na twaciye tugira nkuko kuko abavyeyi benshi turi mu gihugu abavyeyi bose bashaka ko abana baba bambere mu ishuri batera imbere mu yego nukuvuga rero nkuko twege tumaze kubona ati twaje dushiraho cours d'histoire tukaca tugahandisa n'abavyeyi kwakurikirana kugira habe umwanya kwakurikirana tuvuga ati umwanya agiye muri entraînement umwanya tuzi yuko ari muhira cours d'histoire karonka cours d'histoire tukakwika tukarakwagira études personnelles hama tukabona n'umuntu abafasha hanyuma ico naco kirafasha n'abavyeyi tuvuga babitwizira kuvuga ati abana turabahaye tinde kwaza n'umusaruro hakaca kwikina rero kuvuga yuko kuko abavyeyi turi muri mu gihugu tuzi yuko twese twakuze tuvuga ati ishuri niryo rizoguha ubuzima ntaragera aho babona yuko umukinyi aje gukina gusa umupira kandi ni vyiza yuko n'umukinyi yiga bien sûr kuko muri monde tugeze muri monde ho umukinyi amenya to market himself kugira ngene agira marketing imeze ni kuvugira kuri micro kumenya ngene yesprima ko utize naho biragoye kugira uri umurundi soke hanze utaze kuvuga icyongereza sinibaza ko ico gisobezo kivuga uri mu bwongereza batwumve cyo usanga rero nk'icyo tuvuga ati ni vyiza yuko umwana turondera umwana tuvuga bwa mbere aciye ubwenge mu ishuri kuko tuvuga ati mikazoza turabona uyu tuje mu investment arashika hano bazomenye ni debut wenyine cyo tuvuga ati rero dukeneye ubu pana wa mupira umuntu agenda gukina kubera yuko ashaka ngo bandi bose bayukina amenye yuko tukeneye kugira kuri rya principe no hanze bagirako uri mu ishuri ukamenya ko wabitoye n'umupira ukabitora kugira ugume mu mutwe aguma ari sharp amenya ati ngaha nivyo nkeneye abavyanje kugira ndabanezere ndateza kugira nkamenya mu ishuri kandi nivyo nkunda umupira aguma atera imbere kuko umukinyi yekarakina muhira abavyeyi aguma yiyiba naho nyene ntashika mu mutwe aronka automatisme mu mubiri wiwe so gasanga rero ntakashige hangiro yashaka cyo bituma nka twebwe urumva tuvuga ati turandira abana bake babera karora abandi peut-être abandi badoze babonera ko gukina umupira atari gusa kugenda gukina umupira mugabo mu ishuri ifatanye no kwiga na education yego ni igiki wohanura abavyeyi todo kuri ibyo sakutse rero icyo no bahanura nuko umwana wo mushikira cyane uko yiga akiga umwanya wo kwiga ukaba wo kwiga mugabo hajya umwana adakina nawe aba afite ingorane ari kwiruka ari gukina inkino izo zose naho yo ahoro hajya bari kwarakina donc na basket volley football mugabo kamushigikira muri uwo mwanya w'akakina ntacaza ngo igume imbere ya televiziyo umwanya wose umwanya wo kwiga ukaba wo kwiga televiziyo ikaba ya televiziyo hanyuma amashuri akaba amashuri ariko hari akabazo no kumubaza none umwe mufise abana bangahe ko numva nibisaba uburyo mu gihe mushobora no kubarihira ku diswa yego wanashaka bamwe n'amashuri tubarihira gusa no kubera ego gusa nk'ubu ni kubera yuko twavuze tugenda kuri quality twagombye tubi exemplaire twafasha abantu batanu tatanguranye kurumva guko tuvuga ati ubu bakina muri première division oya bamwe batwatanga mu 2018 2017 numva twagiye tugenda tuduga urumva ubu arabageze muri Vitaro akaba muri Muzinga urumva nabandi bakiri hasi ma division kujya ngena duga abo rero dushaka yuko babera akarorera abandi ba exemplaire bavuga ati abakumba umuntu ageragera gutya yoshika kure gufata abana batanu abakinyi batanu ukabamenya uko baryama bafungura babaho ishure kudiswa umbako uwagiye mu kibanza cy'umuvyeyi mu buzima bwose mugabo aho ntibashobora kuburana aho vyogenda gute aba batiza kuzokunguka kubera ari bake beza naho vyogenda gute bazokunguka cyane bari bana discipline bamenya mu ishure kandi mukazobamenya mufise n'ama contact hanze aho mushobora kubarungika kuko ngahaye ntiyashobora kuguma ngaha agumye ngaha le président du club mu bisanzwe equipe ziba ari z'ama société ahandi kugira baronka amahera menshi ni nka usine none ko banzi ko nzi abantu kenshi bahinduka kaba waramaze mbori nko
kurera umuntu yagera kuronka ayo madiri akomeye ukaza wumva ngo birahindutse ngo zirafasha umurisho ushaka usanga niwe yayirondereye agace usanga yagiye muri uwo mwanya mwiteguye gute kugira muzokwikingire kuko ndazi turabantu turabamarayika arashaka kuronka iyo diri akaba yaje iri kuri contact yiwe ejo ugasanga sindamubona kumbe yagiye kera we mu ruhande rwanyu mwiteguye gute murazwi n'amategeko murazwi na leta ku buryo bishitse mu muburanya leta ikabafasha kuburanya kumuburana nibaza nkuko twabivuze ni projet à long terme nabivyo bivuga ati imyaka izokurikira kugira turi entreprise iri reconnue au niveau du gouvernement bon tuvuga yuko tufise ama règle tugirako kandi nawe turagenda no president wiwe d'origine na famille tukema kurera umwana nakakura namurazi ko technology tugeze muri imyaka navyo suivi bivanaho mugeze kandi nawe nyene d'abord arabona ati shaka ko tugira kwa intumbero ya vision cyo gituma tuvuga ati ni byiza yuko umwana umuduza akaronka ivyo bintu bikenewe cyo gituma nkaje cyo kugenda ku muntu afise iby'amyaka 26 25 d'abord il suffit yuko umwana aba développer akabona yuko hari ahantu yavuye nahageze hanyuma avec le temps byene bijya mu nyuma ibyo bizoza bikukira mu nyuma mugabo urumva avec la technologie ibintu byose muri avec les règlements de FIFA birabivuga bisanga biteni bazafani yuko sinzi ko babifata mugabo hajya cyane cyane uko we wabivuze ni nko kwiproteger kugira umuntu arahindura mu mutwe abantu bakamuhanura uko utariko hajya mutanguye mukaja kwa notaire mukumvikana kontra akabona yuko ari pour son bien muriko murakora ni nk'akazi mukavugana mugasinyanira mukaronka nabo bakaronka nibaze yuko ari byo vyiza niko n'ahandi hanze bagira umukinyi asinya kontra ariho abandi bo bafise abavoka babo yabo umukinyi yaba societe yanyu nakarero donc kugira ntihagire urenganyo wundi nk'ubu yariho nk'umukinyi wo mu Rwanda kubera iyi confinement y'ingwara y'ibyaduka ngiyi bavuze bati ntituzobahemba aya mezi yose mutariko murakina champion nabo bitabavuyeko uyu mukinyi n'umukinyi ava muri Ghana acara aravuga yishora amenyesha makuru ati je sindavyumva ingene je batompemba kandi ndi mu mahanga n'umugore n'abana kandi atari kosa ryanje je rero nzobitwarira yarabitwariye ubuye bo rero bace ngo kontra yawe turayihagaritse ngo ntibari kuja kuyivuga mu bimenyesha mu binyamakuru acara baburanya yarabatsinze ejo bazomuhahira menshi yarabatsinze parce que kontra yiwe barayihagaritse batumvikanye kandi bitamuvuyeko ku ruhande rwo wabona yuko yarenganije cyane je ku bwanje mbona yararenganijwe naho bogabanya umushahara kubera nabo nyene bariko barahomba bobanza kumvikana kugira babihurizeko yego naco gituma nabo nyene ndazi ko bazobishika ko n'abantu baza amategeko kubera abantu barahinduka bakabahanura nabi cyane akaronka inyosha nabi kavuga ati wewe ntuwemera amafaranga ni menshi agiye kuzana bakoresheje ni ukina ni ingufu zawe zirimo we ni wikorera ibyawe ni wigire nta nuzo gukurikirana cyangwa ariko ubuye uko yabivuze ubuye FIFA irabizi naho nta gihugu kinamwo ugiye utasinye na equipe yawe ya mbere canke n'aba manager nk'ubuye ugiye ukagira ngo uragiye ukina tuvuge nko muri Zambie equipe wahoramwe mutavuganye ntibishoboka ndukina ifuko baba bagusinyiye hariya ngahaye bakagusinyira kugiye mu yindi equipe iyo migwi ibiri banza kumvikana mugihe nibaze yuko rero naba bazobishikako ego mukurangiza nakaye kamotera bari kwadukurikirana kugira mubandanye mushigikirwa cyane cyane haboneke n'abandi bashigikira abakinyi bacu akajambo noshiza nuko mu Burundi turakunda umupira turi benshi ariko nkaba nagagaje kuvuga ati ntidukunda umupira kura kukunda umupira ariko gukora something kintu ukora cyose cyofasha umukinyi
ahari aho baye uvuga ati ni contribution ntanze muri societe kugira azobe kazoza kuko umukinyi ni yasohoye igihugu amadevize azokwinjira mu gihugu azokora imigambi afashe famille afashe igihugu iyo ni contribution manazo batanze kuma contribution no gutera kama abakinyi aho bari hose kugira amenye yuko kugira bashike kure bisaba inguvu nyinshi kwitanga umwanya umakabanza gushira ambiance akote agakora akamenya yuko iki gihe tugezemo ni muri business y'umupira ugeze udatanze inguvu ntacuronka kugira bamenye ngene bamenye how to market themselves bakamenya ngene bicuruza kari kubera atari gukina mu kibuga gusa bese nivyo bibaza mugo ni byinshi biri nyuma yavyo navyo usanga ari ico gituma nk'ivyo batagiye barabimenya kirikare bizo tutegeza kuza turabagira bukebo yego atado je kajambo kanyuma nuko noshima DFTV yadutumiye kuko sinanizi uko mushobora cyane cyane wewe kubera twakoranye sinanizi uko bishobora gushikiriza ikiganiro c'inkino ndatangaye gose hanyuma ikindi naco nshimiye mugenzi wanje twari kumwe ngaha kuko bazanye ibintu bishasha hano mu gihugu cacu kandi bizoteza imbere ugwaruka mu vyerekeye ivy'inkino hama nkabashimiye n'abantu bama bakurikirana kuko ndabizi nagenda kurikira televiziyo yanyu kuva kera kubitarabana na televiziyo mbere iteye imbere nk'ubu nibaza yuko noshimira abadukurikiye hama mubandanye mutera imbere murakoze ego kuba ariko baradukurikirana ya Theodore Ntunga mukunda gukurikirana cyane ku biganiro cyane cyane yakoze kuri televiziyo y'igihugu ego mbo yamaye special kazi ngo numuntu akwanza Imana goheza gereza urakoze mfise navuga ngako abantu bavuga ngo nuko bakinanye bo nuko bakoranye nuko bagize iki mugata Theodore umuntu w'akarorero cyane abantu benshi bokwigira ko mbega kugira ufashe nk'abakunzi bawe bakurekanye ibiganiro by'inkino kuri no mwanya kugira nta kintu uriyumvira kubakorera kugira babane bagukurikirana cyane sinayini nabikubwiye ubu nkora mu yindi televiziyo yitwa Burundi News Publication TV turatanguye kwemeta ligne mugabo arashari ku muziki gusa ubu turiko tukira ibiganiro vya stock kugira ngo ngire emission ya sport hanyuma tutangurangira ku kwezi guheze abari hanze bagukurikirana kuko ndazi ni benshi cyane benshi ndazi ko ari benshi bama bantelefona kandi ibiganiro benshi urukurani mu mupira mu gifaransa cyane cyane ko nubu emission nzogira mu gifaransa nyene kandi ndamaze kugira stock nini ndi kungira ama portrait y'abakinyi ba Malik ba Mudeyi ba n'abaentraîneur ba Yaoundé Mutombora n'abasaido tuzokorana na Selemani ba Francine ndorera abantu benshi bamenyereye cyane cyane ivy'inkino bakina yego kumva kugira bazogume hafi kuko kenshi bo abamisha makuru benshi usanga bafise turese kuko ufisa gukorera usanga bafise n'ama page yabo cyane mu mazu sosiyo kuko ubuye isi yose iyikunga gukana je nta page bon ndayifise mugabo si nshaka ko biba birebire mugabo ni je ndazi uko twadukurikirana benshi turandikirana ndafite aba telefone y'abakinyi bose nta mukinyi w'umupira w'amaguru cyane cyane yakinyeje tutazinanye nu kandi tukuma turi en contact mu nawe utera imbere no kuri televiziyo vraiment ngaha mu Burundi je sinanzi ko hadukirigira sinanzi kuzohava ugura televiziyo garatsko nakubwiye ati ndabikunda ndakeneye gutera imbere gusumba yego je nagira na blague ariko narabibonye aho bayugurura byarananiye ngenza naciye ndonka empêchement ariko hajya twari kumwe ndabizi kabisa reka dushimire n'abadukurikiranye nibaza yuko mwagize ikintu mukura mu kino kiganiro aho mwumvise byinshi mu byo Theodore Ntunga yashikirije hamwe n'ivyo Jean yashikirije nibaza yuko tugiye gukora ibishoboka byose kugira Burundi dutere imbere mu bisata byose haba kuririmba ku bakinyi byose dutere imbere kuko impano n'ingabirano turabifise merci DFTV Tunda Juhudi.